abo twita materialisme ni bandi baca bashaka plus ugashaka ko biba birebire sivyo agashaka ko urumva basi ugasanga ntakubonamo nta kindi kinakubonamo. Abantu twese turafise iyo amvi ntiwo kwanka umuntu aguhaye ikintu urategeza kuryoherwa. Rero ntiwaca ukompaha umuntu wese aryoherwa aronse ikintu ngo ni materialiste. Ko twese tuba turi materialiste twese abantu bose. Twese nivyo turagomba guhabwa ariko umumaterialiste wewe afise envie exagère. Ari exagère. De moi ni wa wundi utamuhaye ahubwo hazo hari kibazo. Salut tout le monde, salut guys. Abantu mwese muko muratwumviriza ni Gloria Munezero kuri mikro kandi naje mu kiganiro tutafanyaje ikiganiro twamatugira bivanye na theme dushaka gukorera ko canke sujet ngo novuga bivanye n'ibintu abantu bagenda baribaza mu gihugu canke muri societe mu kibano biyumvira ngo ibi bintu bigenda gute donc ntibaronkera inyishu. Hariho je rero ndarondera abayinvite tukicarana tukaganira bakampa amavi yabo tukaheza tukaganira. No musoro natewe iteka cane ryo kwa gendegwa ni inkumi nziza ni beje y'umusore ngahanye bameze neza vraiment basa neza baratesa. Rero nashaka yuko baca batwigidondora mugabo avant ndashaka ndababwire ahantu turiko turakorera emission ahantu hameze neza cane ni muri Asiatique residence ubuntu basanzwe bafise igikoni kimeze neza bafise hotel imeze neza bafise ahantu ho kwicara hasa neza hari calme mwe mwese mushaka kuganira karibu muri kuri residence ubuntu mwibonera ibyiza byaho byaba nta numwe azoga yantuka uwoza wese arabibona. Rero ndabaha ikaze cyane ndababwira ngo meilleur kwanza abose mwese meilleur mugira imigisha n'abatwumviriza mwese mugira imigisha. Turacana mu kwezi kwa mbere numva yuko ndacafise droit yo kuma ndababwira meilleur. Rero muroranirwe mu byanyu no mu banyu hama ndabaha ikaze mwese umwe wese yidondore nabo turiko turaganira n'abatwumviriza. Ndabaramukije abakunzi muko muradukurikirana. Jewe amazina yanje ni Rika Akimana. Rika Mirene Akimana. Merci mwakunze kudutumira. Okay. Karibu kuri BITV no muri residence. Okay. Yamu cyane nande ni Pamela w'imbabazi. Mugati muriko muranyidondora nkuko bikwiye musanze mukora ibiki ifako mwidondora mukamira ico mukora. Yego nibaza ko se Rika wowe usanze ukora bon ndiga gusa nkaba nsanze bise n'ibyanje nikorera. Nibiye tugende tugize publicity. Okay, naje mugahe basi. Niga muri Université y'u Burundi. Okay. Ego. Mu gisata économie, faculté des sciences économiques muri département ya économie politique. nawe nanje ndi umunyeshure niga mu Burundi nyene ndi umupwari abapwari taramwari mu bigeze oya hari abatiboshe kubera barabikuye ibintu birahari gusa birahari hari ukuntu mutanga ibiturire cyangwa nta biturire gusa hari ukuntu ushobora kugenda ugasanga kudutinya hama hari ama exception udasanga wimosha habaye bon naco turabigarukako nawe gamu ni Michel ninteretse nigaga ndahejeje kuri Université ya Dobojombo kumutanga nizera ko mwese mwabumvise hariho Rika hariho Pamela hariho Mike ninteretse Mike ego kandi bose n'abanyeshure nibaza ko atawe nahohoteye mugana ndiko ndabaza uyu unyaraheje nako ndabaza ingene abapware batimosha nako ndabona abantu bose bafitiye ibisheve biguruka bigenda bigera hari mugana nico kintu natahura bajyane none muri Université y'u Burundi batimosha oya nk'ubu twebwe kugira imishatsi byasanzwe turi mu baheza turiko turasohoka urumva imishatsi kwigira nibisanzwe gusa ka ushobora kutimosha urashobora gusanga mu mwaka wahera nk'ubu utaje kwiyandikisha muri promotion yawe cyangwa ugasanga wariyize ukiga nk'ukwezi kumwe abiri ugaca ubiheba mu gihe ugarutse ukanirisha umwaka mu gihe ugarutse urumva ugaruka nyene byitwa ko zijya integration wazigize zose mugabo kiriya gihe ca mbere mwari mosheje tiyo ego okay now mugabo hari ama exception hari gisanga unagwaye kayo kugwara
waraho ku buryo mushatse hari abantu bavuga gute bafekta bafise usanga nk'izuba ribakozeko bibafekta urashobora gusaba abanyamwuga cyanditse cyo kwa muganga abo rero ngo je ndi kumwe n'abantu batikora ko ngo bakora n'ibikora ese ngira muramaze kubyumva ngo nibikora ko ngo imvura iguye ntibanyagirwa oya ntibisaba ntitwiruka ndusaba n'intara ngabo basaba lift kwiruka ntibiruka ugerageza impaka bose basabe lift gusa nyene senzi yuko muri universite y'u Burundi hashobora kwiga abantu batesa nk'uku vraiment tureke kubeshanya nibaza yuko hari benshi vraiment n'ukuri uje ntibidoga harigeze haba hari babi no higeze haba hari babi gusa barahatinya ode hariho ibintu ibisuko canke ibiki wamenga nyene si ibintu birekuriwe kuja hariya bon ibirega n'ivy'umwanya muto ivy'umwanya muto nk'amezi angahe sino urashobora gutangura gusuka karibu rero nashaka tuduge kuri suje y'uno munsi nashaka ko dukora kuri tuganira ku kintu ca materialisme umwe wese ambwire eske mvuze ngo material kubera umuntu abantu murumva ngamo abantu bose bagenda baravuga ngo umuntu ni materialiste ujya no materialiste iyo tuvuze materialiste tuba dushatse kuvuga iki umuntu avuze materialiste abavuze iki ujya umuntu ni materialiste bon je kubganje nimba materialiste ari umuntu ari addicted kuma objet ku bintu d'objet nyene umuntu akunda ibintu afise envie y'ibintu materiel nyene ego niko ndabitanga umuntu afise ibintu akunda ibintu materiel n'umuntu aha importance nini des choses matérielles mu kirundi bavuga ahamukiye ibintu ahamukira ibintu gusa abantu barabikonfonda n'umuntu akunda luxe kandi umuntu akunda luxe mugabo atari mu materialiste bitandukaniye agakunda ibintu byiza mugabo atari mu materialiste ukisiguriraho nyene none urakunda gusohokera ahantu heza ukagenda uri pose ukigurira n'uwundi aza ewana akaza akicara ngaha twicara hano ngene hasi arindiriye gusa umuntu aza kuhomarka ko atambona je oya gusa muri sense muri mu buzima busanzwe uko twimenyereye bavuze mu materiel niryo muntu aha importance ni des choses matérielles zivuye ku bandi iyo ushira akorera uhereze zivuye ku bandi ariko zimuvuye ko uba wikundira ubuzima dondi gusa kuri definition ijon yantunzenya n'umuntu usanga ari avare nyine avuga ati utwanje n'utwanje nyine ugasanga nyine avuga ati ibintu vyanje basi arondera cyane ibintu kandi ugasanga ntashaka no kupartager n'abandi niyo bari mu materialiste genre akunda kugira ari nk'abantu ushobora usanga barondera cyane ugasanga ararondera mugabo ivyo bintu arondera vyose abashaka abirondere abironke ibintu bimateriel nyine abigume bibe ari nyene ntabisangiye no kubava navyo nyine mva abari nyine bari mu materialiste akunda ibintu gusa mwiga muri sense cyasa tumenyere isanzwe n'umuntu ababishaka kubandi mu bisanzwe materialiste n'umuntu abashaka ibintu d'objet nyene materiel mugabo bitavuye mu vyiwe mu bikorwa vyiwe mva biza biva handi bive ahandi mugabo ntibibe ibintu ashaka gumaronka basi akure tuntu ku bandi bantu donc ni aguma habwa abandi guprofita abandi niko twashatse guprofita abandi profita c'est pas none umaze kurondera ibintu by'abandi n'ubu uri kuraba profita none genre wewe mu mufuko wawe ntihagire ikivayo mugabo kive ku bandi oya abakunda mu bisanzwe ibintu ahabwa kandi surtout materiel none kuba umumaterialiste nshaka mubwira uwumbwira ati ni bibi arambwira impamvu n'uwumbwira ati ni byiza arambwira impamvu umuntu ari umumaterialiste ni bibi kuba umumaterialiste bon kuba umumaterialiste biravana hariho mu bisanzwe nkatwebwe abakobwa surtout ntitwovuga ngo turaba materialiste oya gusa turaremanywe akantu ko gukunda keya iri materiel keya iri materiel ni genre kujya kuntu ushobora gusanga umuntu ego nimba ari umuntu muri kumwe yankupu ugasanga ariyumviye arakuguriye nk'akantu ivyo nta muntu atobikunda kandi abo ni gusa abakobwa gusa n'abahungu kuri yo kote vraiment gusa urumva abakobwa akwiyumvire ko akugura akantu gasinye symbole akantu nyina guha ko n'abahungu ni ego nabo barakunda genre gusa barayikunda gusa mugabo bo ntibari
bobo plaisir yabo iri cyane mu gutanga kuko kurusha guhabwa ariko umukobwa plaisir yiwe iri mu guhabwa kandi rega uko umuhungu uri kuratanga biraguha basi valeur urumva nyine ko kavuga ati ule mtu ni wangu jamani nimba ari umukobwa asa neza apana vyandi bavuga ngo umukobwa ngo asa neza ngo nujya muhungu urumva babona umukobwa asa neza bavuga umuhungu mugabo urumva ndibagize ne konda yambwa disi nawe kubera ariko avuga gutyo dukumwe ndabibona abantu twese turafise iyo amvi ntiwo kwanka umuntu aguhaye ikintu uragitegeza kuryoherwa rero ntoco kompaha umuntu wese aryoherwa aronse ikintu ngo mu materialiste ko twese tuba turi materialiste twese abantu bose oya ego ntitwo bikompaha gusa mugabo hariho abaca bashaka abo twita materialiste n'abandi baca bashaka plus ugashaka ko biba birebire sivyo agashaka ko urumva basi ugasanga ntakubonamo nta kindi kintu nakubonamo akubonye uko kubona ashaka reka ndabwire basi sukuvuga twese nivyo turagomba guhabwa ariko umumaterialiste wewe afise envie exagère ari exagère tu moi ni wa wundi utamuhaye ahubwo hazo hari kibazo ataronse haba hari kibazo umva ntigera abona yuko c'est normal alors que abandi urahabwa utaronse urihangana ni mu mugabo wundi ataronse umumaterialiste ataronse ataronse muri we ntabakora iki acavuga ati je m'en vais donc aba yaje kuba kumwe nawe kubera ivyo bintu byonyene mugabo none bikora muri ka ya couple gusa canke no mu buzima bundi busanzwe no mu buzima social bundi busanzwe navyo nyene birabamo hose biri mu ma relation yose amitié amour gusa bikunzwe kuvuga cyane aho bigira point nini muri yo kuko ari umugenzi ntuvuga ngo ntuburi oblige kubimuha urabimuha mugabo ari umuntu uvuga ati muri yankupe umenga nyene niho bibaho remarquable cyane umenga biramara amaje umuntu agusabye kamwima muri kumwe birasari umukobwa asaba ikintu umutipe wiwe genre biba bivuga ko ari mu materialiste oya tukiri ngaho none kwanza hariho umuntu ari muri besoin hama akano ugatekereza cyangwa ushobora gutekereza ego urashaka gutekereza mugabo hari tabana mu nzu niba mutari mari et femme ni iki kimo genre uri oblige ko guha oya ntari oblige hari gusa ni ko kundi basi nivyo byasinye umuntu aramenya ikibazo kwitayeho ashoboye kuguseruka akagufasha biraba bidakunze naho sava on avance ego gusa ntucuvuga ngo urumva ngo nikosa sinitegeko ngara hariyo n'indi materialisme iba iri kiratumwa n'ikindi kintu soit ugasanga umudada afise amasharge menshi muri famille niwe abana bavuka n'abatoyi biwe nawe ni wafise gusa urumva ico umenga lisansi uza kujustifier ngese yo gukunda ibintu aje kunsaba gufasha biwabo basi ngura umuhungu ariko aragusaba ubona umenga ko exagere none ucubesha biwabo ubu ucubesha baho nabi wabo bivukana n'abaki ndiko ndakubwira ko iyo materialisme ubumenga irifonde yego twovuga ko irifonde nta justification nimwe yo ku materialiste oya ni juste ubu ufise iyo envie exagérée nta bindi nivyo ni envie exagérée de toutes les façons ni envie exagérée atawundi umuntu nawe ufise bikora ari wonyene ufise niba atawundi none suppose par exemple nta wundi muntu ubona muri famille wanyu urabona ko vraiment atahandi hantu ushobora kwikora nta n'uwundi we ntunavugira ibimanje bavyo mu ruhande ngo uvuga uti jewe ndafise uwundi muntu wo mu ruhande umuntu uba ufise ushobora kubwira besoin yawe n'uwo mutipe wawe none muri iyo kana aho genre niba atibwiriza niba ari mu bantu batibwiriza ngo avuga ati shere wanje arakeneye iki kintu canke aragize ubikora gute no urazi ko hariho amakouple menshi asambuka kubera ko hari abahungu batibwiriza umuhungu ugasanga arateramye ngaho onye ntiyitaho ugasanga ni wa wundi utanamubwira ati igisuko kiratesa abona kiragasa ntamenye niyo wagisukiye ntamenye ngo wagisukiye kurangahe genre ntabaza ati iki gisuko gisukwa ku mayera ngahe nabona ati wakabona gusa ubwo usa neza akabwira shehe uraberewe no kugira materialiste uraje ni umuntu nawe mwamupowanye basi
akabona undi mutipe afise inoti naho bari mu jama wawe urumva agaca adatinya atumva n'umutima usimba agiye kumurondera kugira juste profit inoti yiwe canke akabona undi muntu ari ku niveau yo hejuru kugusumbya agaca atakara mu mutwe ataba ashobora kuba afise undi mutipe ariko aramurondera kote basi adashobora kuresista ku muntu afuma avuga ati basi ndabugira umugenzi mugabo ndonka inoti ndonka ikintu umva ntivuga ko adashobora kuresista ku mafaranga y'uwo muntu mugabo uri concentre ku muntu umwe kamubwira amabezo yawe abishoboye akayagufasha atabishoboye ntayagufasha ese numva ko uri mu materialiste ni ujya mu muntu oya en fait materialiste en fait ntitwatahuranye twavuze ko ari envie exagérée dis-moi ukubwira umuntu muri kumwe ati ibi nibi birakenewe hari abandi en plus yo kufituyo acagomba n'uwundi nyene dufate ashaka umuduga ashaka kuja mu kuvoyaja kuja gutembera ahantu hatesa gushaka umuduga uwo muntu uzi ko afite nk'imiduga nk'itanu akabwira ati nawe akaduga kamwe basi birasanzwe umuntu afise akaduga kamwe ushaka urazi oveni ushaka umuduga mujaye okay uti rero wowe wumva yuko ubwo buzima udashaka kububamwo ucuvamwo uze kuronderera ibindi ayo basi ahandi apana kuri uwo muntu reka kumutera stress mu gihe uzi neza yuko ubwo buryo atabaga afise bwo kuguha ivyo bintu uye adafise ubwo buryo bya bindi none hari ama relation hari amakouple y'abantu babana kandi ugasanga nta buryo bafise mugabo ugasanga biraje mu nyuma hari amatemonyage twumvise abantu barahereye hasi mugabo biraza umva ntiwoca umuheba ngo niko atavye afise mugabo ushobora guheba ni wa wundi aba bifise mugabo ntiyibwiza ko ati none eske umuntu adashobora kwibwiza turaha sivyo murakunda mu rugo erega ufite abantu bari haye ibintu ngo bakobwa ngo tuba dukeneye ngo umva babona umega tuba materialiste dukeneye tubona ibintu gusa ariko uriyumvira ati uyu muntu ego ndashobora kwamfisa akazi uno munsi ndashobora kwamfisa ibyo nkora bikanyinjiriza ejo mu gihe adashobora kubwiriza ngo tishira ndakuguriye n'agapira ejo nitwabana mu rugo je business yanje kagenda nabi ku kazi kagahagarara azongura igitenge azongura ikamambiri azongura kotex genre ntavyo bavyiyumvira yuko ivyo bintu none kweri kinaho tokwibaza ko mwobana hamukamuhindura rega ari umuntu ari ibintu biva kubera atari uko atari muri ibintu byo bisanzwe ingeso uyibonera mu kimuke abantu usanga batamenyereye badakominika hama ntigere abyitaho itari ibintu byiwe gusa mugabo uri haje kamubwira sister kamera mu maso aza kibwira ikintu ugasanga bamuhindiye asigaye kamera avuga yuko utibwiriza genre ntashobora kwibwiriza nyene gusa hariho ntitwo ntiyarufite ko hari abahungu bavuga ngo urumva ngo nakundana n'abakobwa benshi ngo banje amafaranga menshi ngo ahageze akabavuga ati gusa ntiwumvira ngo uri muri projet mariage n'umuntu muzigaje muri kumuharura nka simo imbere yanyu za mariage ukaba ufise ukiri muri bya nyene ngo narabaye desu naragize iki uwo muntu ahugeze kumwereka ati jewe vraiment ibi ndabikora mu rugo nzobikora narakiza kuza kugira mariage ariko wamaze gukira igikomere cyabaye apana kuguma muri pasi ibi nyuma urumva uti bagaje z'inyuma siginyuma uramaze kubona yuko utarakira uyu muntu hari bujumbura basi akeneye inoti rero umuntu akenye rero ntiyoronka umuntu bakunda uramuronka gusa rega Mike ntitwavuze bya bindi ngo mpaka ngo bari ibintu byinshi gusa rero ushobora kubwira arashobora no kwimva ndakuguriye imbombo kavuga ati uyu muntu vraiment afite umutima yabonye ko ndashobora kuba jonje nimba abona kurusha ndagutera inkuru ntagutwaye mu kanwa kavuga ati kana gure hanyuma nawe umukobwa nawe ucukora iki en fait gutanga rega gutanga ntibiva ngo amafaranga no muri bike urabona umuntu yo kwitaho umuntu rega umuntu atanga muri bike no muri byinshi nikizomunanira gutanga none kweri ko umukobwa ari we yoguma yiteze kuba mu turacari kuri iyo point aho baratanga kuko aho gumye iyo business twanduse iyo avyo gushaka nta muntu adakunda ko baduha nuko nabahungu baba bashaka wego mugabo uri umuhungu naho bakaguma baguha ubona ari umudadaguma guhagura icawi complexa dabo utangura kwiyumvira uti dabo habikura ashaka kubona ko abifise mwaguma guha naho utangura gukora yanse dufise yo gutanga twebwe cuguma wiyumvira none ubwo ntazo ambona gute bro biraryoshe muhane mugabo umuhungu arusha umukobwa voilà agira kantu uko rega nawe nyine ho yumva ko
hariho respect bijya bavuga ngo uvuga mu gucubahiro ngo hagati ngo umugore n'umugabo ego kiraba mugabo tuya tuntu utwo tuntu duto umuntu yitaho turi materiel hari ikintu usanga turiko turarema icubahiro mu mutima w'uwo partenaire wawe w'umugore w'umukobwa ugasanga turiko turarema icubahiro atari kimwe kiri sinico gusa si muri via couple gusa no muri societe iboneka nabi avuga bazovuga ati none ujya mukobwa none wowe aguha akukadona nk'umuduga arakuguriye umuduga umutipe byitwa ngo muri ko mufise projet de mariage muri societe mwaje n'amaguru voilà none ayimuhaye no fait yuko umukobwa yifise arafise uburyo nka Mike ahuye n'umukobwa yifitiye inoti ahuye n'umudada afise inoti zipiye hanyuma akayimuha genre hari abana baronka amafaranga bakiri bato ntiyagiye mu by'abashugamami canke peut-être canke abantuze muga baramuhaye none Mike yoca yihofiza ngo je bazoja oya si kuyihofiza ayakira ko entre bo barazinanye urukundo rwabo kuntu rumeze ko ruri sincere canke rufatiye ku ma objet gusa muri societe nariko mvuga muri societe bavuga ati none ujya muhungu ujya mukobwa ni wamutwaye mu bisanzwe aramutunze erega uzonaje no gupangisha inzu bavuga ati ni wayikurihira ibyo biri classique ariko rifo ko muhinduka mu mutwe nzobaza kubihindura muri societe rifo ko muhindura kubera nitwo guma dukonta kuri societe rifo ku konta kuri mwebwe nyene ikintu ukagifata uko kiri en fait turabira kuba nko ku bantu batwitangiye imbere bazimo badukurira nkuwoza kubasigura ivyo bintu biragoye bijya ibintu byamaze kumenyerwa biragoye oya gusa mugabo navyo ari bimukobwa guma guha ibintu ugasanga niwe biragabanya self respect ucumi gusa ari abahungu usanga ubayeho mugabo wibaza ngo yoba akuguriza imodoka yoba akuguriza imodoka materialisme ndayumva ku muntu aplanifye akavuga jewe byamushugamami namubonye afise inoti ewa afise imodoka zitatu azitahana wenyine n'umunsi arahindura higeze akahindura ngakire asohokera ngaha yangene ntiramenya gafana samedi reka nkanire yogera muri piscine ya hana mugabo kare wari uri kurambwira ikintu ngo genre ubuzima bwo gukunda ibintu vya luxe no kuba mu materialiste en fait urumva kuba ukunda ibintu de luxe kuba bavuga ngo abakobwa barakunda ibintu bisayangana hari ikosa ririmo none muri ibyo bamukase hari ikosa yaba umuhungu yaba umukobwa gusa ariko iyo umuntu abikunda bikaba exagere abikunda atari iyo level ageze atari bigatuma mukusa kuba materialiste voilà agaca shaka plus kubera ko siyo umva ariko arasimba ama etape yari ngaha abantu twizira hari haruguru ibaze kuri eshedo urumva tuba dufise ubuzima tubayemo hariya mugare nk'ubu tukamiga tuje nko ngaho Bujumbura cyane tukagenda nko mu zindi nko mu bindi bihugu numva bashaka gufuta ya pase yawe gacuvuga urongeza none mu bisanzwe tureke kubera none umuntu aho muri rêve arifuza kugira unatera imbere ubu rêve ikintu quelque chose de plus mu bintu basi ufise ukiyumvira uti jewe ndashaka antwa nta muntu numwe muri aba bubatse yapfutse yiyumvira afise plan y'inzu yiwe mu mutwe mugabo kubera yari yiyumviye aravuga ati je nshaka inzu irimo piscine ndashaka ahantu hameze gutya none rofete yo kuvyiyumvira ukabikunda nagira ngo hebu kungene imeze kandi ndagusigurira hebu kungene imeze kugira uyishikeko ntugira objectif à long terme ngo ubanza kuzura uratenya ama echelon aho zura kurugero ugeze ukabanza ukabona ataha rero nagishitseko kifelicite ugashika kwindi ya kabiri ukifelicite mugabo uraje uheba abagenzi bawe bose mwari muzinanye gatangura ubuzima bushasha gatangura gusohokera ahantu ngo je nwa champagne gasanga ku munsi gasanga ukwezi kurahera basa 30,000 zawufasha mugashaka nzonwa champagne zingahe zine shaka weekend ngeza ku zero oya hariho umuntu ashaka kuba yiyumvira agaca akora byose none tu ikintu cyose kugira aronke izo asohokera ahantu heza bamubone babone ko ari umuntu nyene mugabo yabiganyije gute oya sindi ko ndavuga muri iyo kazi cyese ko ndavuga muri abo bantu babigenza gute rafete yo kuba hariho abantu basanga bavuga ngo bakunda ibintu basi akavuga ngo par exemple ndafite mariage de mes rêves mu mutwe wanje par exemple
ariko bagaca bavuga ngo nk'ubu akarorero nk'umukobwa agaca bavuga ngo akunda ibintu bisayangana ngo agize alors que avuga ati umunsi noronka umutipe ashobora kubinkorera ndashaka mariage imeze uku nyene hakurya hariho umuntu avuga ati jewe muri mariage yanje nta bantu ushaka muri mariage nshaka abantu aba bangahe est-ce que harimo peshe none ko uye nta peshe irimo kubera ko guheva n'ibintu bisanzwe turavuga ati ndakeneye ibintu bizoba bisa neza ushaka ibintu bisa neza gusa hari igihe umuntu ashobora guheva ugasanga none uzobishika ko gute kuko hari umuntu aheba avuga ati ndafise tel rêve mu gihe ndayifise reka nkore nimba mfise akazi nepargne ku buryo iyo mariage yanje izoba iri dori mugabo wowe ndaca yicara ngo reka ntinge kijya kitipe kirafise utuduga tubiri kiva muri famille iriyeze yifashe neza ti hariya ndabona mariage yanje izo bisangana photographe zo bari ndazi en fait materialisme ni gukunda ibintu biri de luxe nyene vya luxe biri différent ahantu hamwe moyen yo kubishikako kuko uri mu materialiste inyuma uzogerageza kugira action mbi kugira ushike kuri cakira alors que umuntu ashaka ibintu de luxe akunda ibintu de luxe arakora akarondera arakoresha inguvu ziwe avuga ati kijya kintu kutwe ntegeza kugishikako alors que umumaterialiste azovuga ati ok jewe ubu ndashaka nka parcelle agacarondera rero umushuga dadi mu gisagara ashushe cyangwa akarondera timbranche cyangwa akarondera voilà cyangwa akarondera aba diaspora pas parce que agomba amukunde cyangwa ashaka agashaka visa par exemple voilà nuko sino biri différent muri yo umva na mama yo kubishikako kandi urashobora gukora iyo utari mu materialiste urashobora gukora ntubishikeko ntubironke uka-accepta situation urimo mbwa wundi adasupporta bafite yuko basi nk'ubu ushobora kuvuga uti je franchement sinkunda akavura par exemple ndakunda kurusohokera ahantu hameze neza uronse opportunité ukavuga uti nk'ubu umuntu akakwanvita par exemple hama ukamubwira uti jewe vraiment ndakunda ahantu hatuje donc ntaco bintwaye twicaye ahantu hatuje abantu bakunda mu kavuyo mu hano n'undi avuga ati jewe baradufatira ku maplate big one we undi akakubwira ati jewe nshaka ko tuja kuri nari kuvuga ya yindi yitwa atrium kuri atrium par exemple mugabo si ibintu ukora misi yose urumva mugabo occasionnellement ukavuga uti jewe vraiment ndakumbuye cyangwa ukiyima ifana indwi zibiri canke zitatu ukavuga uti ifoko umunsi ninashaka iyi fana nzogende kuyinywera hajya ahantu hajya anye kubera ngo wakoze ngo ukavuga uti ndagwaye gusohokera hajya aho ni bore abo ni muri mugabo bakayikorera ugumva yimye agafana mugabo ndacarondera umuntu uti byo munasohoke ahantu hatagase tugende reka naco tuje kugenda none materialisme basi barakunda kuvuga cyane ku bakobwa urumva ko abakobwa baraba materialiste est-ce que kubera iki bama bajije abakobwa n'abahungu baba materialiste babaho je nibaza ko ari kubera abakobwa nibo biboneka cyane kubera iyo bafise mw'uburambe bimeze nk'igihe abahungu bariko barabyiga ubu petete cyo ubuzima bwagoye nivyo bitanga uyu kare umukobwa kera sinobuka kera ko sindoba kera cyane umukobwa igituma bisarisha niko twakuze tubona umuhungu ubunye biriko biza ubu muri izi kazu umva za vuba umukobwa kare utari umuntu vraiment yifise none wari kuzimuyagiriye gusa ubu biko birava utagira amafaranga ntiwatava pa le droit yo ku uramaze kubona dufate basi nkajya mu mariage yaba arrange kera en tout cas barafatira ku bintu nk'abavyeyi biriye na culture abavyeyi uti we kuri wewe n'ibintu byaje kera sibareke kubesha ngo abakobwa bubu n'abamategeko kera mu guhatanga umukobwa antuka ntibamuha kuri famille iri musi yiyo basanze barimo bararaba ati banaka abazana inkwano imeze wacu mba haba ama competition byavuye mu mafaranga byavuye hariya anye ubwo bucuba cashaka kubitwitira gusa ubu biri komplike kubera ubuzima burazimvye ubagira kutwe urumva n'urugo bavuga ati tudarobamwo turi batandatu nta na kimwe none niba umukobwa kuva kera abavyeyi bamye bari kuri tonje bararaba bakavuga bati hariya ahantu vraiment ifo ko bajya ijya kugira tuyahonje hari ikintu tuzokura kubera iki ubunye batoreka uwo mukobwa nawe akirabira même si batari bo bakibyahonje
oya bien sûr barakureka mugabo urumva abantu baca baja kujuja ngo umukobwa ngo aza kurabira hariya mugabo urumva ko ari ibintu erega ubu ntibakibumbwa n'umuntu umwe ntibagire ko hari amaka y'abantu batari materialiste nyene bataraba na luxe bataraba ibintu nyene vy'ama objet ugasanga nyene barakundanye baragiye atari uko aravye fortune y'iyo famille bagakundanye kandi bakatera imbere ubu ubu ngene bimeze ubigize ukabigira ku muntu umwe hama mukabana ukamuronka uwo muntu basi nibaza ko batabikasa mu bintu vy'amaterialiste ugize gute uhopeye famille nziza ukavanya kuyishikamwo uri umwe ugatekana nibaza ko uwo muntu no wowe wigiriye iyo chance ubona peut-être ni kubera uba wicaye imbere utavyumva nibaza ko iyo ari chance mugabo umuntu ubu bavuga cyane ko ari materialiste ni umwe aronka n'uwo muntu akahashika agaca abona ba bagenzi be bakorana business bamusumvye agaca abura amahoro uti rero wowe ku mukobwa abyicaramwo genre akavuga ati jewe mu buzima bw'iwanje shaka umugabo afise amahera afise inzu agize ukunuku akicara amuronsa agaca aguma uwo si mu materialiste no hadashobora nka wowe uje utaragira ivyo bintu none uwo mwemeza gute ko ari materialiste atekanye bakabana neza aba yaramukunze hariho abavuga ati no tumanje kuririra mu kabondo hakunje kurira mu kibenga mu kivyeti voilà none iyo avuga ati ndabaye genre stable n'uwo muntu umwe turagize mahera nzoba iwe arafise inzu irimwe amakaroni etage ni miroir niki akaja kuri umuntu kubera bimeze gutyo onye mwaka avuga ati hako no twaragwa nunje nkaja hari anye nkaja gupfira urubu none mvuga ngo nyene ego yabaye stable mugabo yabaye mu materialiste nawe nyene mugabo yaravye ikintu yaravye objet ziri materiel donc premièrement kuraba ivyo bintu le fait yo kwa stable basi bakaguma banahuza bakagumana naho aba yabiravye en tout cas si reve imwe n'ubundi zizamara induru mugabo abasi wovuze ati uwo muntu abari mu realiste birateba bikaza yaravye kure batari anye none niba barabonanye donc yararonse ibiri yarabonye imari umutipe akamukunda ni bon urose umuntu agukunda ni bon umukobwa uri umukobwa wawe umutipe wagukunda nawe ngira uramumenyera sinzi avec le temps bikaze ushoboye guteka hari batamenyana ugasanga nyine abakobwa n'ibintu biri materiel usabwa ati yamariho n'amaka ameze uko ugasanga la fille yamenyanye avec un gars hama uwo muhungu akaba afise gusa umukobwa ntaba ari intéressé gusa bakavuga ati bizoza kubera igiki kimugumija kwera umva afise baza kumutwara n'imodoka baramudepose et voilà avuga ati wowe gumaho tekereza avec le temps bizoza reka gisho ndiko ndavuga ndiko n'abagenzi bamwe n'abahanaje batagutahura wewe uwo muntu igituma ndiko mvuga gutyo ni kubera ko n'abantu bafise urukundo rumwe rwa rundi rwa Jack na Rose urumva baratangura bakundana kibona rero hoho rero nta mahera baronse umutipe akazi karaheze umudada ko akunda yatangiye kurabana mu maso rasirabuze ewana none gwa rukundo bihera gute sivyo gusa bisambura ngo mbwa amuropeye ko afise inoti hama bakagumana bikaryoha ni bon aho tuko tuvuga kuri kaya abakobwa abahungu nabo ni cyane umuhungu bari mu materiel genre abahungu kweki bata abahungu none nabo urumva basomwa abakobwa baritwaje bati higana nuzenye na Pamela batubwiye bati ibi bintu sivyo ubu bareke kuza baratwagiriza sivyo yamyeho abasokuru bacu barabigira byamyeho ati none abahungu nabo byadutse gute habaye iki hari kibazo nyabaki abahungu je nibaza ko nukuba egoiste umwanya umwe nukudashaka gukora kuko uri umuhungu ushaka gukora ukiri ngaho nyine hari abantu bashaka gukora mbwa bataronkubutse bataronkubutse bakubwa sanga ntibafise hariho umuntu navuga gute aba novuga ararondera
nubwo utoronka akazi erega gukora c'est pas nécessairement kuronka akazi bashaka kwikorera ibyaha none nk'abajya bateye imbere bose bahera kuri umuhungu je novuga ko bashaka kubikora ugasanga urafise n'uguhana umutahe hariho oya ndavuga kurarondera utaronka n'ubwo ndiko ndavuga abantu bubu twakuriye turi muri monde du moins monde iri kiratera imbere dushaka gutangurira basi a moyenne ntidushaka guhera handi hasi kudandaza amagi none bose bateye imbere bya ndakubaze sha kudandaza kandi amatimuyaje batubwira ngo uramaze ko ikintu kimwe ngaha muri ville uramaze ko ikintu kimwe ngaha muri ville umare nkaye muri kurakora ikintu ciwawe uramaze kubona ama challenge muhura ego ni bon ako kacu wavuze ko bikorera ibyiwawe ntacyo bisa oya ndiko ndavuga benshi abahungu baba materialiste benshi kenshi uzura ni kudashaka gukora mugabo hariho abagerageza benshi barageragezwa ahubwo je niko ndavyita bakagerageza nubwo woba kwera dimo basi uri materialiste basi ba materialiste rimwe gusa urondere uwo mushuga mami aguhe uwo mutahe ukore hamwe ubimvemo nanacaye ashika gutako gusa abandi dufate bari egoiste ntibazi no gukora bazongera none batari blague je kumwana bivuga ku bahungu hari ntibiva kuri bo barabasedi none ndakubaza haraje umudada afise inoti nawe umaze iminsi wiruka ngaha n'amarimikashe n'amaki yazo ari gukubita niki ni hewe haje ubwiwe haje Hirix ngaho yo mudada afise 35 shaka kugira mariage yishinze akazi gusa yibagiye ivyo canke bamubresheje acarabanza aravyikawusha yaza aho kwisuka swat nko nshaka kuvuga ko kenshi abo bishikira bitaba bivuye ku bahungu bivuye ahubwo ku bakobwa baba sedije none wewe ukiraho nyene gato ndakubaze shamaye uvuze yuko abahungu bashobora kuba bari sedi rafete yo kuronka umuntu umwe canke babiri canke batatu urumva ko bibatonta cyane alors ko umukobwa ashobora guhera mu myaka 15 abaronderwa n'akaronderwa abaseduite n'abantu 15 20 akagerageza wenyene no muri iyo myaka adolescence ugakura ukagirana uri muri iyo buzima ugira n'ubwenge babasumbya no n'abakobwa si ubwenge babasumbya ivyo nakanda ahubwo ati bitanguye ubu urumva afite sukubasedu iyo nayo ni excuse excuse kuko nimba ego basitubyite ko basedu barakurondera umukobwa none ugende gutungwa n'umukobwa akubahira ugataye turiko kugicubahira deja baremwe mu kumva respect none mu bisanzwe abagukoye aragize mariage aragize byose byamaze emission nagize twavuze ku bintu vyerekeranye na si bantu bose bari bafise uburenganzira bwo kugira mariage babibonye hari uwambwiye ati Jane ntuzonyica yambwiye ati je mbonye byanse nta muronsi nogira premier pas no kumukwa no mukwa urumva none wowe naraba ngene hikashika ndawe c'est comme umva uko yari oya musanzwe nyene ufise uburyo ukaja gukumuhungu yavuze yuko le fait muri regard muri société canke muri famille muko abari kimukobwa wawe yarazanye amahera aragukwa arakora urubanza inzu arariha ararasa nivyo ndio cyakubwira kugira usohoke manzi kuvugira yigiye none ndakubaza none famille niyo muzo none ndakubaza oya yararaba rega tuvuga ngo mubonye umuhungu umviriza mwe mubonye umuhungu akenye aronse umugore afite amahera mubona materialisme ubwo nyene oya barashaka bafise inyuma y'ivyo bintu hazi harashaka kuba hariho une histoire yabaye gusa urashaka gusanga n'umukobwa barakundanye kera ataranaronka hamukasha erega kuronka ibintu ni ibintu kandi ntabwo wogira wo kubijera usanze bihari ntubura nawe ibyo ukora muri ibyo nyene hama wariko aravuga ngo tuburi tukora erega harabaye benshi wasanga umugore arusha umugabo amahera amafaranga gusa ntibica bigumuko
ko bigumye uko none shari nk'ubu ufise nk'akazi keza usumvye umutipe wawe canke dufate nko muri generation imwe na Mike urumva hama il est vrai wowe uranose opportunité yawe bivanye naho uvuka par exemple canke ubwenge bwawe murashaka kuba mutanganya n'ubwenge mwishuri ugakora ikibazo ukagitora nawe ntaronke iyo chance le fait yuko muba wowe uronse nk'akazi mu kiwonje kigusuka ko amafaranga uhembwa miliyoni 3 uyu unye ari hahandi arashari karapambana ari karagerageza kandi arashobora no kuzorinda apfa urumva umva ndakubwiye atashitse aho hantu none bica bisigura yuko waruvuze ngo ntibizokwama biri hahandi muca mwankana kubera yuko duca twankana ana jewe ngiriye mu chance tukaba dukundanye bya vrai ntiwoca umwita ngo ni materialiste kuko ntibyo babyumvika ahubwo jewe ukuntu nobikora ufuma umuha umutahe akareka kuba ugumye yicaye areza amaboko basi agakora erega nivyo urashobora no kuba ufise intunzenye wowe ukaba ufise akazi kiza mugabo wowe nawe iyo business agiyemo ugasanga icibe possible kurusha we nivyo uri abahungu kenshi kugira babita materialiste bafistamwo egoisme kuko nibwo borose uwo muntu aguha uwo mutahe nubwo mwamukundanye urawakira hama ukagerageza kwiteza imbere kandi birakunda bikagenda neza none ni egoisme ni ryari none ni ryari wo mwita materialiste umuhungu ni gihe dufate nk'ubu exemple aricaye ngaho dufate nka kujya wavuga ngo araje umukobwa siduga iki nyene gitesa araje umva nyene kwera deja baremwe muri respect hakumva wo kwemera umukobwa agenda kukwasima byose mariage dote inzu relation kuki wewe basi nimba utorondera umutahe basi ukaba materialiste nako ndakubwira ariyo pression umunsi utorondera umutahe abiguhe hama nibiranavana n'ibyo no kwa n'umunsi umwe basi nimba ari umushuga dadubonye none kwera iyo myaka yose utawizi ko ari nazarondera abura inde arondera wowe ukarondera umutahe ndiko ndavuga niwo muntu ashobora kubuguha nyine akavuga ati reka manze niteze imbere byuvuga ngo utuza ngo umukwe reka ngende niteze imbere hama barije nzogaruka Mahanje mu Burundi kungene bimeze agiye haba hariho pression ya famille ugasanga uri umuhungu ugasanga uri kurakura aguma kubaza none mbe wewe muhira gute hama uwo muntu akaza ukabona umenga ni chance uronse ni bimwe wazengera uri mu nyishu uri kurisha uko araje aje afise amahera hama ivyo bikabanza vya maheje bikavamwe hama mukavugana ingene muzokwiteza imbere mukiyungunganya pe urugo rwanyu rugakomera mbwa byamaze ku usurazimishe jecu nibazana igiki umukobwa mu gihe yoza avuga ngo niwashatse kuza kugukwa canke iki nimba mufitanye urwo rukundo mukundana yoza kamanza mukamanza mukabiganira bikabibanga ajya nimba ari we gukoye mukaraba uko mwivugana hari akaba ari biraboneka nta mukobwa arigera aja kuvuga ijambo ngo tuje kumuhungu aguhino oya ntaho byakigera ntana n'ibyo oya hari ku rwasi mufuwa mubifukafuka bikagenda ukundi kuntu ujya abantu badashaka babona ati amahera yavuye ku mukobwa ni fait ko n'abantu babona ko atayufise hariho n'ibintu bigaragara umuhungu aricaye gana amahera afise umukobwa aje dufate avuye hanze aho bavuga ngo amahera avuye ku muhungu oya hari ibintu bigaragara none kwanza mwa mushaka kubimenyera iki kwanza ko kumva ibyo mwinzi ega utegeza kubimenya hari ibintu ibyo ni avurusa ama societe yose n'uko ikintu hika ari categorique ku bantu nibyo numva abahungu baza gutwarwa n'abakobwa basumbya amafaranga oya ndiko ndavuga basi yofuma gutwara ego harashobora kuba hari mu rukundo ariko ntazogume akuganza ari ha byose basi wewe murondere ko mutahe tuvyituko murondere ko mutahe ukore hama uzogere gufata ya gukora business ikanka gute jisha nabonye ari ikari urumva ntiyo kwikoza umuntu akenye se yo murazamuta kanona tuvuga n'uko tureke muri blague nibaze ngo tureke kubeshanya she none dufate je naguhaye akaroro kuri wewe na Mike muri mu myaka itarenzeranye cyane mugabo franchement arashobora kuba muzobandanyana par exemple mwari mufitaniye ne mwariganye par exemple mwaramenyanye wana kugira urinda kudesida kugirana amaheje n'umuntu ni kintu mwararabanye umwanya utari mutoyi urashaka no kuba wiyumvira uti ujya muntu ari hajya ngaho akaba kurabira ngaho nyene mugakavuga ati je ujya muntu ndamufise kwijisha none mufite ko umunsi umwe wotera ntuzanye kagira nawe yaragerageje kuva mu myaka yiwe 2025 byaranze okay ukiri ngaho
ushatse kuvuga yuko noca nza kwasimama kwasimama je mu bisanzwe sinanka iyo ntuzeye iyo accent nanka none famille yo vyibaza uretse na famille none ko kuguma wiyumvira inda gatungo ngo turi muri societe sivyo abantu ntawo twibana tuba kuri kayire takanye turi mu Burundi umuhungu ego turashaka kuba twarakundanye vya vrai nkagutwa none abantu ego none mbega ubuzima bice cyahira mu ko birakwafecta uragiye mu n'abantu ujya mu gushara koga aja hanze aronka amahera niwe yamugize iki niwe none mugabo barabivuze mugabo wewe warateye imbere muga nundi niko birakwafecta emotionnellement uko utera imbere basi natera imbere iyaranje nawe umva ubugane basi ntaguma ari hasi atuma zarahomba atuma zarahomba abantu bakabona ati uyu nawe nyine ari agafuna garundi nawe avuga ati narabaye desu n'abahungu benshi yego yarabahaye chance baguma tuzokorana ibintu mu gihe azoba ari uwo rero naca arondera ufise utuntu na dukeya adashaka guteza isoni uwo muhungu ni musozi ntawe niho bihuye umuhungu breve umuhungu imaradema gusa imaradema abantu baba bavyibagiye mwebwe murabandanya urugendo rwanyu sawa nubwo bavyibagira none bazoguma babona umukobwa ahagaze neza arakora afise amahera bakabona umugabo wiwe ntaki aracati ega ntushobora kuguma hasi wamubana muhira n'umugore kandi ibyo nta honor none mubanye neza umugore nafite kubanye neza basi nanje ega ntaca kubohera muhira gusa rero mwebwe ariko yaka caractéristique mwe mufise abakobwa mufise inoti mucamushaka era naha oya dufise inoti ugume ngaha oya ndagusize ngaha oya sishobora je kintu nanka nuko woguma hahandi tubanye basi ntushobora kuhaguma ntabagukunda wahaguma mwebwe mwavuze ati urashaka gukora akaguha umutahe mugango bikanka kuduga gute gusega rero n'abagabo bafeneye hari abagabo bafeneye ashaka kuvuga ati n'ubundi reka irashobora guhomba business yaguhaye irashobora guhomba mugabo mubana muhira irahomba mugabo ubona ko umuntu ari amuvuma bireko chopna kiba ofu murondera nk'iduka ukamwicarikamo basi bwitwa erega bihombye urashobora guhomba basi irihombe mugabo umuntu ari activity hariho akamuva akona undi ayicaye muhira arindira ko umugore ahembwa muzanire ko umwati yamuhe nka sino kuba umukobwa none wowe woguma muhira gute erega yafise niwe amenye ingene muyakoresha mugabo yanka kuyaguha ava ko mugira mariage akavuga nina yamuha dusharija muri twa dukobwa bangana twana hariya dushaje ko yarisha abana umuhungu usanga ari muri iyo kankiyo ninga kusanga kundi umukobwa rero amwoke baba bavanye kure bakundanye byenava umukobwa araje afise dufate ya myaka ashaka mariage erega nawe uzogira akantu ko kumukundira ya mahera yiwe nico gituma kigutera insecurity muri wewe ati nina yamuha araja mu bandi kuko urazi neza ko atagukunda mugabo ndakubwiye ivyo ntibijistisha materialisme ku muhungu ni materialisme bibijistisha niko ntabamukunda abone wewe basi reka ndamuhe nuzenye ambwire uko avyumva je ko ndavyumva materialisme ku muhungu n'umuntu irefe uwo muntu araje arari inoti yiwe aciye amucika aciye kurondera uwundi afise iyindi urumva nawe nyene akamugira inoti akamucika urumva basi ntabe stable mugabo abantu bamaze kubona ufise inoti uri umukobwa usumvye umuhungu bacabona umengo ujya muhungu no materialiste koma baba baragukunze nawe ukamukunda ni sawa waguye ahantu heza ko abari byarabaye baba barakundanye birashika nko kurya umukobwa ashobora kuvuga ati nzorabira hariya n'umuhungu nkuko umuhungu ashobora kubona umukobwa akenye akamukunda nawe afise ibintu byinshi oya ndikunda kuvuga umuhungu ashobora kugira umukobwa akenye oya Mike ariko avuga yuko kurya umukobwa ashobora kwihuma bakamubwira bati uzomukundirayo uti nawe w'umuhungu urashobora kuvuga uti nzomukundirayo byose birasa ku muhungu abakobwa bararimanya ukuntu ko kwihangana kurusha abahungu umuhungu utakunze umukobwa byenava biragoye umukobwa ashobora azokwitaho erega
akitaho utwo tuntu duto twawe urashobora gusanga udetaye duto duto uzogendera mukunda mugo umuhungu atagukunze bye nabo biragoye rero abahungu ntibagira imitima oya barayifise gusa bakobwa muri egoiste muri kunda ko ngusi ico kimwe vraiment okay basha jewe rero shaka mumbwire nko mu kiganiro basi nko mu guconclure mwumva nk'umuntu basi mu materialiste umva twese turiko turagerageza tukagira ni bibi dimwa nibaza ko nta hantu namwe bari byiza mu bisanzwe nibaza ko nta avantage on va dire nta basi babivuga gute nta kote nziza ibaho mu bintu bya materialisme niko numva kuvyo twaganiriye byose none rero nk'umuntu w'umumaterialiste nk'umuntu mwebwe mu muca mumubwira gute hakorwa iki kugira ico kintu surtout ku bakobwa haba ku bahungu bagerageze guhindura basi bikubita agashidimo basi oya ku bahungu bose tinyonze ku bahungu c'est une honte ko twebwe ku bakobwa turumva ko yala question même si ari muri sekiriza abahungu même si ari honte ntibisa neza antu kasipa je navuga ko abantu bose bokwiga kubumbwa n'ibyo bafise ego kandi basi nutobumbwa n'ibyo ufise dufate basi byakunaniye kaga karaktere kawe kaduga rondera umutahe hamubivemwo seri umutahe muga twabivuze umutahe urashobora kwanga urashobora kuba utagira nawe umuntu n'umuyogo w'umutahe ubutazi gutora oya canke basi nimba uhisemo kuba umumaterialiste ni concentre n'uwo muntu umwe ntugumushaka plus ailleurs kurumva hariho ubwiyongezi birakunda ko materialiste rero ukihangana ukibera muri rwo bwa tije no kuri nzovyihanganira nta kundi ninarira kuri amakarosebo hakundi uja kurira hariya nubwo kidoza ki abo mbwatso arasohoka ngenda handi nta kibazo gusa wewe nimbura umukobwa ni wikonsantre n'umuntu wahisemo kuja aho nyene hari utwo tuntu ni wikonsantre aho nyene ntugumushaka ayo kuzunguruka mu bantu ngo plus ubonye umufise hari ibindi gacuzu oya ikonsantre n'ubonye numwe uje basi ubumbwe n'utwo tuwumi bishoboka umuntu ubumbwa n'ibyo afise agasenga n'Imana kuko itanga byose ni ifi akabumbwa n'ibyo afise akifatafata tu abahungu seti oya abahungu seti umuhungu nawe Jessinzi mugatomboye bakakundana n'umuntu afise ni bon nimutosubire kuzamati materialiste sinzi ni chance d'ubwo genre kuba bavyitiranya urashaka gukundana n'umuntu afise inoti mugabo rofete yo kuja mu ba ngo ukamuvuga bakakuzanira umuntu afise imyaka 40 canke ngaka akavuga ati shaka umuhungu hama gaca guhitana utimwe wewe ivyo onye ni honte niko uratako akamutwara juste ku mugabo bavanye kure akazironka aho nangorane nta kibazo ngaho aho nta kibazo vraiment nizere neza ko namwe muriko muratwumviriza je ndakeneye ama commentaire yanyu namwe turakeneye amabavi yanyu mutubwire ingene biba kuko namwe mushobora kuba muvyibaza kuko Mike yumvira uko Pamela uko Rika uko mugabo umwe wese arashaka kuba afise nawe ico yoshobora kudusangiza kuri iyo sujet mu bitubwire commentaire zanyu hama ndabashimiye cyane gose mwakoze kumpa umwanya wanyu ikiganiro cari kiryoshe hanyuma abahungu babwire ngo ni honte abakobwa nabo abana batubwiye yuko ko bagerageza ngo arabeshe ababyeyi bacu kandi isanzemo ngo byamyeho ngo kuparakira narindi kandi Adamu yari yaremewe kuzararondera nibisa ngo Eva yiyicarire ngaho kubera ubuzima bwarazimbye turabirondera tugakora mugabo umufoka meko yasubira nyine akagerageza kandi bavuze yuko ategezwa abakobwa bafite genre plaisir yabiri mu guhabwa niko kurusha gutanga abahungu nabo no gutanga biroroshe umukobwa naho yotanga mugabo umukobwa arenze ntarusha umuhungu nawe amahungu ngo abonye agira murenze umuhungu abonye utangwe kumurenza avuga ati ari umuhungu yihagarara avuga Mada sava mugureka mama twayanyu ko haba equality kuri byose kuri byari bintu twarareba wizagira equality wizagira jewe aya je ndashaka gutanga muga nkahabwa na je byonyoye ego biraryoshe mugabo nakurusha umukobwa akaza gukubwira ngo ararengeje aca agira genre uvuga uti stop ngaho uri kurarenga umuntu none nk'ubu akugurira voiture kurire voyage kuja iyo kuja Dubai none tujana twikundanira ni yego sha bibajya Murakoze cyane nizere neza yuko bazatwumviriza mwese mwagize uco mukuramwo
mugabo vraiment umugani wabo uko turiko turabivuga ntibiryoshe yuko umuntu abaho yicaye juste ngo arindiriye ikintu kubera twese twaremewe gukora nta muntu wo kurya ingufu wundi nta muntu wo kwicara ngo bizomusanga aho yicaye ego niwagira imana bikaza mugabo asomwa baguha ikintu ukore nawe amaboko yawe agira icyo akoze amahera vraiment araryoshe uriko urayarya ari ayo wakoreye araryoshe ari ikintu wihereza uzi neza ko wakiruhiye ari ayo uriko uraronka uko nyene juste uko nyene uyarya nk'ibiharage biri mu ntuzenye hanyuma ntumenya n'ingene yagiye rero ndabashimiye cyane abatwumvirije uzi ko yoba ari mu matariya twebwe abakobwa bavuze yuko abadamu cyangwa nibaza ko bavuze abakobwa nta badamu ngira bashizemo sinzi ko n'abadamu bashobora hose birajana tureke tubumbwe n'ibyo dufise wowe ukaba wamuguye ko bumbwa n'ibyo nyene ugumaho nyene ureke kuko umuzunguruka abahungu nabo ngo vous avez pas le droit ngo ni honte birateye isoni n'ibara ntaho byakabaye murakoze rero cyane ndabashimiye cyane Rika merci beaucoup nizere ko n'undi munsi nakwafita mu yindi deva uzoza tukaganira nawe kandi ntimuze mwitinye nimwumva n'ikindi kintu mumva ko twashobora gusangira muzoze tukaganira ko dushobora gupartaje abatwumviriza karibu na Mike nyene ndamushimiye cyane ndabashimiye nawe turabashimiye cyane ego merci beaucoup abatwumviriza mubandanye mugira subscribe mugire share mugire comment mugire na like turabikeneye kandi biradufasha natwe kugira niba hariho n'iyindi suje mumva ko twashaka gukorera ko murashobora kubitubwira navyo nyene tukabikorera ko tukarondera abo twashaka gusangira murakoze rero cyane umukama bane nanyu abaye mu byanyu no mu banyu murakoze